Kwigenekerezo rya 2023 ndamukiza uno mwaka mu nama rirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Reverend Kuriyo, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo niwe yareserukiye leta kugira ngo ashikirize imboni imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Umushikiranganji Ndihokubwayo yabanje gukenguruka ingene yakoranye neza n'inama nkenguzamateka kuva ashinzwe ayo mabanga mu mwaka wa 2016. Uyu munsi rero kugira gatanu kuva mu 2016 jewe n'imbere yanyu nza guserukira leta ngaha imbere yanyu mu ntumbero yo gushikiriza integuro y'amafaranga leta izokoresha ku mwaka ukurikira. Kubona rero narashoboye gushika ngaha izo ncuro zose, ico gikorwa kigakoreka buri mwaka, leta y'u Burundi ikaronka biciye mu ibwirizwa ribigenga uburyo bwo kurangura imirimo, buri mwaka igatunganiriza abenegihugu, ikongera ikanashira mu ngiro imigambi itandukanye yo guteza imbere igihugu n'umwenegihugu. Ikimenyamenya ikiganza c'Imana catubaye hafi, kuko ntawo bideha kandi sukuvuga ko intambamye zari zibuze. Ubutunzi bw'igihugu tuzi ko bwari busanzwe budashemeye cyane, bwaraciye mu gihugu si kuva mu mwaka wa 2014. Abatega iminsi igihugu barageraho bavyina, uravyibuka mu 2015 2016 bazi ko birangiye ubutunzi bw'igihugu bugiye hasi, ariko ishaka umwete n'umutima wo gukunda igihugu by'abarundi vyatumye abarundi bifatira ibibazo by'ubutunzi mu minwe. Gutyo kuva mu 2016 ubutunzi burivyukiranya, turarima turimbura, abarundi bararonka ivyo bafungura, ikigega ca leta kiraronka ivyo gisangiza bene Burundi, eka mbere ndetse n'uburyo buja mu migambi y'iterambere buriyongera kurusha uko vyahora. Kubijanye n'imvo n'imvano iyo nteguro y'ibwirizwa, umushikiranganji w'ikigega ca leta yashikirije ko iyo nteguro iteganya ko leta izokoresha amafaranga angana na miliyaridi 1,122 n'imiliyoni 810. Ayo nayo akazofasha mu bijanye no kugwiza umwimbu, mu kugabanya amadeni mu gihugu, kugura imiduga ya leta, gushigikira abakukuruke n'ibindi. Amahangiro makuru ari mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2021 naya akurikira: kwegeranya uburyo bw'amatora ku mafaranga angana n'imiliyaridi 13 n'imiliyoni 200, gushigikira imigambi y'iterambere mu makomine, aha twovuga nka ya mashirahamwe yo ku mitumba, kugura imiduga y'abasitanteri, gushigikira kufasha amakomine kuja muri ya mabanki ariko arashaka kujaho ibanki y'abakenyezi hamwe n'ibanki y'uburimyi n'ubworozi, kugura ifumbire n'ibindi bizotwara uburyo bungana imiliyaridi 87.8, kugura imiduga y'ababura amatari ku mafaranga angana no muri yari dumwe n'imiliyoni 700 y'amafaranga y'amarundi, kubandanya ishigwa mu ngiro ry'umugambi ewe Burundi urambaye ku mafaranga angana no muri yaridi 1. Izindi ngingo zitandukanye zirimwo kandi nziza ni ingingo zijanye no gushigikira ibyo kugwiza umwimbu zari zisanzwe ziri mu itegeko ryahahora, kumbure usanga hariho amafaranga make yagiye ariyongerako, ivyo sinokwirirwa ndabigarukako. Iyindi migambi yisunzwe mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021 ifise intumbero yo guhagarikira ikoreshwa ry'amafaranga ya leta kugira ngo habandanywe umugambi w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mwirangurwa rw'imigambi izi imbere y'iyindi, nayo ikaba ari iyi ikurikira:
amategeko ashiraho ikiguzi c'ibidandazwa bitandukanye azoshirwaho kugira haboneke ikirangabuguzi kimwe kuri bose. Ivyo bikazofasha gusuzuma no gukurikirana neza ishirwa mu ngiro ry'ibikorwa vy'amasoko ya leta. Muri uyu mwaka uza uburyo burihwa na leta kugira harangurwe imigambi y'iterambere buzorungikwa ku makonti y'ababufitiye uburenganzira kugira ngo ikurikiranwa ryorohe, hanarindwe kandi ubwo buryo bwohava bukoreshwa mu bindi. Kuva ubu umugambi uzoja mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga ya leta uzotegerezwa kuba ukwije ibisabwa, ni ukuvuga nko kwisunga umugambi w'igihugu w'iterambere, kugira agatabo ndondoramugambi kerekanywe n'ubushikiranganji uwo mugambi ubukukira. Aha ni mu kwirinda yuko tuza turakora ibije duhuriye mu nzira gusa tutaba twarateguye. Imiduga yahora ikoreshwa mu migambi y'abasanzwe bafasha igihugu izokwandikwa mu bitabo ndondabiharuro by'ubushikiranganji bw'ubutunzi no gufashanya mu migambi y'iterambere imbere yuko ishikirizwa ubushikiranganji bujejwe ivy'imiduga ya leta. Amashirahamwe ategerezwa gushira mu minwe y'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR impapuro zibiri zerekana ibiharuro ndangakori, ico twita declaration statistique et fiscale z'umwaka uheze, hamwe n'urupapuro n'impapuro ziherekeza nk'uko zerekanwa mu ngingo ya 27 na 28 z'itegeko nimero 1 gashinze 18 yo kuwa gatandatu Nyakanga 2013 ijanye n'ivyisungwa mu gutanga no gutoza amakori. Urupapuro rumwe rukazotangwa mu kigo kijejwe kwegeranya ibiharuro by'umwimbu n'ubutunzi mu gihugu Istebu kugira kize kigenzure ivyo biharuro vyatanzwe n'amashirahamwe hisunzwe amategeko no mwibanga ntangere. Twovuga mu majambo makenye yuko inguvu zidasanzwe rero mu gutegura kugira integuro zarakoreshejwe mu ntumbero yo kugabanya ideni ryo hagati mu gihugu, na cane cane mu kugabanya igihengeri c'amafaranga cavuye ku miliyaridi 189 n'imiliyoni 300 kikaja ku mafaranga y'amarundi miliyaridi 153 n'imiliyoni 200 muri uyu mwaka. Hamwe rero n'amafaranga ava hagati mu gihugu afasha mu gufuka igihengeri yavuye ku miliyaridi 157 z'amafaranga y'amarundi muri uyu mwaka turimo akazoshika ku miliyaridi 138 n'imiliyoni 900 mu mwaka wa 2020. Vyumvikana rero yuko hari kiriko kirakorwa kugira ngo amadeni yo hagati mu gihugu ashobore kugabanuka. Amafaranga rero azegeranwa yose hamwe muri uyu mwaka utaha azongana n'imiliyaridi 1,422 n'imiliyoni 810 y'amafaranga y'amarundi, akaba yavuye miliyaridi 1,327 n'imiliyoni 80 y'amafaranga y'amarundi muri uyu mwaka twarimo. Urumva yuko ku mwaka hari cagiye kiriyongera. Ariko rero naho tuvyumva gutyo, ayo mafaranga yose azoba yinjiye azoheza nayo asubire asohoke kugira ngo aje gufasha muri ya mirimo yose y'igihugu. Imirimo yose y'igihugu n'imigambi itandukanye nayo ikaba izotwara uburyo bungana n'imiliyaridi 1,576 miliyoni 300 y'amafaranga y'amarundi. Abakenguza amateka nabo barashikirije umushikiranganje kubwayo imyitwariko yabo. Mu byo bashikirije harimo kumenya uburyo bwatekanijwe ku bushikiranganje buzoduga gukorera mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, igitigiri c'amafaranga yatekanijwe mu kurwanya ikiza coronavirus n'amakenga ajaye n'amahera make ava mu gisata c'ubutare. Plan national de développement barakomeje barekana yuko le secteur minier kava yuko ari izotuma igihugu cacu tuziye kubura n'uburamo. Mugabo jewe nagira amaze mushikiranganje gaserukiye leta ubuheruka mu mwaka weza ngo yari amezi ari miliyaridi zinga bateranije byose inzahabu zaterera za kasiterite zose bagatera ugasanga ni 11 miliyari gusa. Tukazana eske
ese 11 miliyari izo zishaze zituma haba zempulsa ekonomi y'igihugu 11 miliyari ubu navugagira tuwazi baravye ubu babona kuri prevision budgetaire y'uno mwaka babona inzahabu na za ntuza za kasiterite na za terera nazo kwinjiza ngahe. Iyi raporo bavuga ko bahora batanga ivyakozwe imbere ya 2015 aha ndayibona mu kibazo kubona kiri formule baravuga yuko rodene fournit date de 2015 ariko mu nyishu baravuga yuko guhera 2015 batangwe gushiraho logiciel ngira kugira bigende neza. Ikibazo rero jewe mfise mbega kubwa mbere babikora ava 2015 ubu ntibari kuduha iyo raporo bajanye nkuko bahora babikora mu kurindira yuko iyo logiciel bariko barakora ngira ngo yoba yo duha amadone meza gusuka kuko ngira ngo n'umushikiranganje yo babibona kwiga bije udafise raporo y'ukuntu bije ya mbere yakozwe ngo menye aho vyagenze neza naho vyagenze nabi aho tuvuga tutabesha yuko atakikorwa coroshe kandi bitotanga inyishu nziza nkuko tuba dufise ukuntu vya vyarakozwe mu mwaka wo buheze. Turiho turatora integuro itegeko mu gihe haciye ikiringo cy'umwaka urenga gato habaye umugwa mukuru wa politike kiretse n'amankenguzamateka yagaragaje ukwindiga no gukunda igihugu bonyene bashoboye kwimuka. Ego nivyo hari ministere zibiri zaje novuga partiellement kuko turi service zose nizaje ariko bajije hirya no hino kugira bati kandi nivyo ko ari ho itegeko rivuga yuko umuntu muhinduriye ahakorera umwana uburyo bwo kwimuka muri integuro y'itegeko igenga uburyo leta zokoresha hoba hariho uburyo butegekanijwe yuko by'ukuri zijya ministeri zitegezwa kuduga zizoca ziza na cyane cyane yuko mu kwezi k'umunani hazojindi leta igihe rero ubwo buryo butabutegekanijwe boca bavuga bati reka dutegekanye ubwo buryo mu yindi bije tosha twaze yuko by'ukuri twakwizeza abarundi yuko kapitale politique mu kwezi k'umunani zi ministere zose zozoba zirino. Ikibazo ca 12 cha commission saisie au fond cari cerekeye amande abantu bazotanga 1000 kuri metero kare muri hagati mu gihugu n'ibihumbi 3 kuri metero kare mu gisagara ca Bujumbura ku bantu bagize des constructions en dépassement des bornes. Ivyo ni en plus des frais de démolition kuko leta ivuga ko izoci basambuza ku mahera yabo. Yako amushikiranganje inama nkenguzamateka yarashizeho umugwi uraraba ibicane cyane by'abantu bubaka bakarenza aho batahawe canke bakubaka ha leta canke abantu baserukira leta batanga ama parcelle bakayatanga hatotegerezwa gutangwa. Ngira mwarumvise ivyabaye iruhande ya station d'épuration des eaux usées ku Buterere hariho na hafi y'ikiyaga ca Tanganyika ariko umugwi w'inama nkenguzamateka warakoze uratanga raporo turatuma ko n'abashikiranganje babijejwe mugabo tukabona ko abantu muri leta batagomba gushira kw'ibihano. Haraba bivuga mugabo ntibabishikane. Ministre ari mushikiranganje yatubwiye ati quand les responsabilités seront établies les sanctions vont suivre. Mu
mugabo ntawe umenya ryari. Rero ubu ko twumva ko mubishize muri budget muzobatangisha amande mubasabe no gusambura, mugabo abatanze nabo hadategerezwa gutangwa mubona muri ko mutegekanye iki. Ubu hoho hariho n'ibibazo byinshi, hariho abantu bubatse cyane begereye Tanganyika muri za metero 150 batategerezwa kubakamwo. Ubu rero amazi yagwiriye cyane ngira ni kubera imvura muri Tanganyika na Rusizi ho ariya mu Gatumba ntawe uvuga ngo batanze aho badategerezwa gutanga. Rusizi na Tanganyika zashesha amazi gushika kure cyane, naho nabari baronse mu mategeko bariko baramererwa nabi. Mugabo nk'ibujumbura hajya kwitanganika ari abanyagihugu abantu b'ibujumbura cynique parce que bivugira ngo Tanganyika gwarabuze urudefanda none rugo ruriko ruridefanda. Ni cynique mugabo urumva ico baba bashatse kuvuga. Aha nashaka mutubwire ko volonté politique ihari neza yo guhana n'abakozi ba leta batanga amaparcelle aho adategerezwa gutanga, kugira abantu babibone n'abandi bategetsi bakurikira bahari ubucanke bazokurikira ntibazosubire gukora amakosa nk'ayo. Umushikiranganje w'Igihugu ca leta nawe yaratanze umuco ku myitwariko y'abakenguza amateka kijanye na plan national de développement. Ati mwashize le secteur minier iri imbere. Oya, le secteur minier ntiri imbere, iri mu bindi bisata vyotuma ubutunzi buzamuka. Iyo turiko turavuga ibiva muri ibi byo mu kuzimu, ni ngiyo turiko turavuga ikawa, niyo turiko turavuga ibindi bintu dushora hanze. Ntituraba gusa aya mafaranga tuvuga ati niyo yinjiye, hariho no kurundi ruhande no kuraba amafaranga adutuma dushobora kugura ibindi bintu hanze yoyo yinjira angana gute. Kuko kuri uru ruhande turiko turabona miliyaridi 11 kumbure zoba zinjira ziciye mu yoberere kiratoza. Mugabo kurundi ruhande mbega bijya bintu vyashobotse nta mafaranga yagarutse agasubira kavunjwa muri OBR kugira ngo ashobore gushigikira agaciro k'ifaranga ry'amarundi. Ivyo nivyo kumbure ngaha bitabonekana muri iyi budget kubera atari igisata cavyo. Ngira mwarumvise ejo bundi bariko baratubwira yuko tugiye kuraba sinzi ijambo rotation mu Kirundi ngene no rivuga ingene ayo mafaranga yagiye yarisubiriza yavuye muri iki gisata c'ubutare yaravuye ngira ku miliyardi hafi 12 arashika ku miliyardi 86. Nukuvuga yuko jewe nshoye inzahabu ayo mafaranga nkuyemo niyo ayavuyemo y'amakori abaye make, ayo mafaranga akagaruka agaca muri BRB, hanyuma nkasubira bakamvunjira mu marundi nkagenda gusubira kuza kwimbisha izindi nzahabu, agasubira akazunguruka ya mafaranga abariko arahereza inguvu ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo babandi nabaza kurangura vya bindi bintu vyose bashobora kuronka uburyo babiranguza. Yabajije ku kibazo ca 12 kijanye n'amande yo kurengana uburimbi umuntu aba yashingiwe yari karasaba itongo. Tugiye kuraba ahenshi bajya abantu bose barenga uburimbi ugasanga hariyo kioske, ugasanga hari ibi hariyo biriya, hageze guca imifurege ngo nyabuna dushiremwe amapave dushiremwe ikaburimbi, rondera yucisha umufurege ukabo n'iryo terambere rizoza gute. Amazi ugasanga ari karabuzurana abinjira ngacabo ngo leta ngo yabibagiye gute kandi namwe mwarayibagiye mukayiba. Amazi avuye kuri yanzu yose agaca shungurukira muri rya barabara akimburura ugasanga ibarabara ryaheze. None ivyo bintu tuzobikingira gute tudashatse kumva neza yuko ari vyatwese atari vyawewe gusa ushobora kuvyihagira. Hari ibibanza vyasizwe kugira ngo inzuzi zishobore kurengana. Uwo munsi muratembera murabibona, ukagenda ukazunguruka ku nzuzi zo mu gisagara ca Bujumbura amazi arahengamye mu ruzi. None tureka abantu bapfe tubabona kuko umuntu waca ati ni leta titwahubatse babona, reka rero tubabuze kuhubaka. Kuko umuntu yababwiye ati ntimwubake ngaha ntibahubaka hubaka, reka rero none amande kinama mbona n'abarenze uburimbi kugira baze kubasubiriza uburimbi babanza gutanga inzoga ruguru. Ubu rero twavuze tuti ko harabatumva nta numwe bazosanga mu rugo rwiwe,
leta gusa izovuga ati wewe wanyubakiye ahantu zana amahera warandengere. Ayo mahera rero, ayo mahera azotozwa nande? Ayo mahera azotozwa n'ikigo OBR n'amande n'ayandi mande yose n'amarosete non fiscale azotozwa n'ikigo OBR. Muti mbega none bizogenda gute? Turibaza neza ko hazojaho umugwi urimwo abo muri OBR ukajamwo babandi bajejwe gutanga ayo maparcelle babifise mu mpapuro baza aho vyanditse, bagenda basanze warengeje bapima. OBR irabishoboye kwe aha emwe batwumviriza bavyumva ntibahava bibaza ko ari vya bindi haja ko imisarabo mwese agaca yirabira hirya. OBR murazi gituma bishoboye. OBR zokwandikira ikubwire ati nyawe nawe wararenza akarimbi twakwanditse ko amafaranga 200,000 bace babikubita kuco bita compte courant fiscal yawe. No kuvuga yuko dokima yose uzokenera baca bakubwira ati zana attestation d'honneur de validité urahera ni leta 200,000. Niwaja kudedwa n'imodoka zana 200,000 urabiheranye. Niwaja kurondera titre de propriété zana 200,000 uraheranye. Uzote bubirihe uzote kandi bazoba bakurenganije. None ko hari abantu ivyo bintu biba babona, dutegerezwa gutandukanya ibintu bibiri. Hariho abubatse bahawe uburenganzira bwo kubaka mugabo bagahabwa ahantu hatariho, aho unibaza yuko ni kibazo cyo kubanza kwerekana amakosa ari kurinde, hanyuma wagirwa n'amakosa akaba ari wakurikirana. Mugabo twebwe ngaho ico twavuze cyane twavuze uwihagiye, no kuvuga ujya muntu baba bamuhaye ahantu agaca arengera agashirako ahandi. Abakenguza amateka bamaze kunyurwa n'insiguro z'umushikiranganje ndeho kubgayo baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.